Abakera barayamaze bati ahari amahoro umuhoro uramwa. Se Barundi nawe ati turi kumwe byose birashoboka. Abarundi barumvise ako kamo kanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu kubishira mu ngiro baca baja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu. Muri ayo mashirahamwe hariho rimwe gishinze gukorera cyane mu by'uburimyi n'ubworozi. Umuyobozi waryo aratugira ku muriri. Nitwa Kubwimana Lambert, abandi umuyobozi w'ishirahamwe SOVERT. Société SOVERT ni société yavutse mu mwaka wa 2017 mu kwezi k'umunani ku mutumba wa Kibimba, zone Kabanga, komine Giheta, mu ntara ya Gitega. Niho hari icicaro ca SOVERT. Yavutse hanini ifise ibikorwa nyamukuru byo guteza imbere uburimyi n'ubworozi, tubicishije mu kurima no korora kijambere, ukwigisha abarimyi, kwigisha ukuntu dushobora guhingura umwimbu wavuye mu byarimye mu byo twarimye canke mu bworozi, ndetse twongera tugacuruza ivyimburwa vyacu n'ivyo tubona kandi abarundi baba bakeneye dushobora gukura mu mahanga. Mu gisata c'uburimyi bwa kijambere irishirahamwe SOVERT ryararimye ibitegwa vy'ibiraya hamwe n'ibigori. Imirima yabo iraboneka ko irimwe kijambere koko kandi kwikurikiranwa n'abahinga buri munsi. Mu gisata c'ubworozi bwa kijambere irishirahamwe SOVERT risanzwe ryorora ibitungwa nk'ingurube za kijambere, aho usanga harimwo ubwoko butamenyerewe mu Burundi kandi biboneka ko ryitaweho mbere rifise n'abahinga bazikurikirana buri munsi. Iruhande yaho turabona n'ibitungwa by'inka za kijambere, mbere harimwo n'ubwoko bw'inka ndundi, ariko ubona ko zifashwe neza, zigaburirwa neza, zitaweho kandi zivugwa buri munsi. Ntitwokwibagira igisata kitamenyerewe cyane c'ubworozi bw'amafi mu Burundi. Biboneka ko irishirahamwe SOVERT ryashizemwo inguvu nyinshi n'ubuhinga bukomeye cyane. Irishirahamwe SOVERT ryarigishije abenegihugu batari bake, ryongerera n'abaronsa akazi muri ibi bijanye n'ubuhinga bw'ubworozi n'uburimyi bwa kijambere. Umuyobozi waryo aratumenyesha impamvu bashize inguvu muri iki gitegwa c'ikizinu. Aha mu Burundi 90 n'abarenga kwijana batunzwe n'uburimyi, kugira bashobore gufungura nuko tugerageza tukarondera ibitegwa bimwe bimwe bidasaba isi ndimwa niniya. Ese ibitegwa rero harimo igitegwa c'ikizinu. Mbega none gifitiye akamaro akahe umwene gihugu n'igihugu muri rusange? Ikizinu ni igiterwa gifise akamaro kanini cyane ku magara yacu, kuko kiradufasha kurinda indwara zimwe zimwe, uvuga nk'indwara z'umuvuduko murindi w'amaraso, navuga nk'indwara ya diabete n'izindi ndwara zimwe zimwe z'abana. Hama kandi uretse n'ivyo onye, aha mu Burundi turazi yuko igihugu gisohora amafaranga menshi, gisohora amafaranga menshi yiye kugura ivyo bizinu hanze.
twariyumviriye ukuntu twoshobora gukingira ayo mafaranga asohoka aje hanze kugura ibizinu, ahubwo natwe tukazohinduka tukabishora hanze kugira ngo dushobore kwinjiza amahera y'agaciro. Kandi kamaro ntushobora kuvuga kandi gakomeye, turakunze kumva avuga ko hari ikibazo cy'ubushomeri ngaha mu Burundi. Birakenewe yuko twebwe nyine twihangira imirimo. Nuko kwihangira imirimo twasanze igiterwa cy'ikizinu gishobora guha akazi abantu benshi cyane. Wo kwibaza uti mbega iki giterwa kirazwi mu gihugu canke ukiyumvira uko umwimbo waco ushobora kububikwa? Barabidusobanurira. Turafise amamashini dukoresha ashobora kudufasha kumisha ivyo bizinu, ndetse uretse kuvyumisha n'imikrobe zimwe zoba zirimo zikahavana izo mashini twakoresheje zikazica. Novuga yuko twebwe umwimbu dufise ngaha anye ni umwimbu mwiza, kuko ikigo kijejwe kugenzura ivyo novuga karite y'ibidandazwa ngaha mu Burundi ico BBN cyashoboye kuduha certificat. Kugira rero ndira guhiyo certificat nuko baba bagenzuye neza bakabona yuko ivyo uri kuratunganya ari vyiza ku magara y'abantu ndetse no kubidukikije. Iyo certificat nayo ubu tuvugana turayifise. Igiterwa c'ikizinu ciherezwa mu buryo butandukanye, umviriza nawe. Ahantu uvuga nk'amaburete arimo ibizinu, isupu y'ibizinu, ahantu uvuga nk'amapiza, ivyo ni ibintu ngaha mu Burundi bisanzwe bikorwa. Twe turakora brochette y'ikizinu, kandi ni brochette biboneka neza yuko ihurumbiwe cyane gose. Ifu yacu turashobora kuyikoresha nk'inotere, turashobora kuyikoresha nk'ikirungo. Novuga yuko ikizinu gishobora gukora mu buryo bwinshi cyane gose. Ishirahamwe SOVERT niryo gihingurira imbuto rikongera rikigisha n'abarimyi. Twebwe ngaha iwacu turafise aho no kwita ikigo, niho izo mbuto zose dukoresha ngaha anye ziva. Navuga ko imbuto n'imiburi uri ku rugero ruri hejuru ya 80% ngaha mu Burundi, izikora zose ziva ngaha iwacu. Kuvuga tw'umuntu iyo yatwizeye turamwigisha tukamwigisha ukuntu akora imbuto, tukamwigisha uko arima, ahejeje kurima tukamwigisha ukuntu umwimbu bawubika, hama kandi tukamwerekana bimwe mu vyo umuntu ashobora guhingura ikizinu. Nta ntara nimwe idafise abantu baciye kwiga ngaha ari. Tufise abantu bashika 5,000 bize bishyuye na twebwe novuga, n'abandi bigishijwe n'abo twigishije twebwe nyene. Iri shirahamwe riritaho rikongera rigakurikirana abarimyi ryigishije gutera iki giterwa. Uwo murimyi yaronse ubumenyi iwacu akatugura ibikoresho, turamukurikirana iyo ari ariko ararima, tukamuha impanuro mu gihe hoboneka ingwara yica nk'iriya canke ikindi kibazo ico cyose, tubaguma hagufi. Bahejeje baca bongera bagashorera ngaha anye umwimbu kugira tubafashe kuwushuruza. Mu gihe baronse umwimbu w'umusesegara bafunguye ntibamare, bashoye ntibaronke isoko hose, bashobora batwitura ngaho iwacu bakatuzanira umusesekara. Ndetse uwo musesekara birashika rimwe twabahaye akadeni, wacaduha akadeni mu musesekara. Abantu hamwe n'amashirahamwe bamaze kwijukira no kumenya gutera iki giterwa, mbere bakamenya no gukorana n'iri shirahamwe SOVERT, baradushingira intahe ku kamaro bibafitiye. Nitwa Tete Ndayishimiye, abandi umwe mu bakozi b'ishirahamwe BDS, ishirahamwe rikorana n'abene gihugu mu giterwa kijanye no kurima ikizinu.
twaragiye turaronka ubumenyi bukwiye muri iryo shiramwe SOVERT, hanyuma tumaze kuburonka duca turaza natwe tugira iki tubusangiza n'abene gihugu aribo ubu basigaye bagira iki bari mico kizina. No kuvuga umwene gihugu yakirimye ntashobora gutamba yirorera, kuko urumva avuga ati ndakirimye kandi naho nakirimye mfise nza kugitwara bataza kucanka, no kuvuga nawe nyene abikora yumva anezerewe. Ikindi ca kabiri novuga nuko ibikoresho hariya byo gukuramwo ico gitegwa c'ikizinu tutigera tubibura, vyama vyabonetse urumva nubu naho wogendayo muri iryo shiramwe SOVERT ibikoresho byo gukora ikizinu ushikubironka. Ego jewe amazina nitwa Theogene ndiho kubwayo, nkaba ndi muri koperative Rukristo y'iterambere turashoboye ibikorwa, nico njejwe nkaba ndi umukoordinateur w'iryo shirahamwe. Akamaro ko kurima ikizinu ni kanini cyane kuko turavye nko mu miryango ubwa mbere dushoye turikenura hanyuma no mu mfunguro ntitubihereza gushora, iyo twimbuye turavyihereza bikadufasha no mu magara mu mfunguro. Ivyo dukoresha tubikura muri mishirahamwe SOVERT, niryo ridufasha kandi ridufasha byinshi n'inyigisho zo kugira ngo tumenye gukora ibijanye n'imigina, ibijanye n'ikizinu baraziduhaye. Umwimbu baradufashije no kurondera isoko dushorera muri SOVERT, kandi noneho natwebwe ibindi turaheza tugafungura kugira ngo tugire amagara meza natwebwe. Jewe nsanzwe nitwa Ndumukamarine, ndumwigisha nkaba umurimyi w'ibizinu. Aha ni ku nzu y'umurima wacu w'ibizinu aho dusanzwe tubirimira. Imbuto dusanzwe tubikura muri SOVERT, hariho ishirahamwe risanzwe riduha imbuto. Hanyuma rero mu kukirima tumaze gutora imbuto n'umugina ubu usanzwe wikwije. Akamaro k'ibizinu mu miryango no kuvuga turabifungura. Ego mwishirahamwe tubishorera dusanzwe tubishorera muri SOVERT nyene. Aha hari imigina 1,500. Ego y'imiliyoni 4,500. Twiyumvira yuko tuzokuramwo umwimbu ungana n'imiliyoni 6. Gukorana na SOVERT biradufitiye akamaro kanini kuko nibo badukorera imbuto tukabashorera imbuto, hama twejeje ibizinu tuca tubishora muri SOVERT nyene. Tugitangura ntivyari byoroshe, mugabo ubunye turabona yuko biriko biraza. Turafise ivyizigiro ko mu minsi tuzoba turi abantu badasanzwe, ko dusanzwe turi abafonctionnaire tukongera tukaja mu burimyi tukarima n'imirimo isanzwe. Izindi mbuto twarazirimye kandi n'ubu tubandanya tuzirima. Ego tujana nibihe akakamo kanya n'icubahiro ntitwari kureka kukitaba, twarakitavye akamo k'uburimyi kugira ngo dushimangire rya jambo ryanye n'icubahiro uvuga ngo umufuko wose uronka amafaranga ujamwe n'umunwa wose uronke ico ufungura. Ahubwo nyene abantu batarumva umugambi wo kurima ikizinu barahombye cyane kuko baratevye, ariko n'ubu haracariho ivyizigiro, haracariho umwanya. No barangira ko SOVERT iguma ikora imigina kugira ngo nabo baje kuyigura biteza imbere, kuko ikizinu ni ikintu cunguka cyane kandi ku mwanya mutoya. Ugitera mu mwanya muto kikaba kibonetse, umwimbu wacu ukabubonetse. Nitwa Patrice Barutwanayo, ndi president wa koperative yitwa Kojeda, koperative de jeunes engagés pour le développement agricole. Mudusanze naho turiko turategura kugira tuzoharimire ibizinu. Mpereye hasi ubwa mbere abanyeshure bigishijwe ni societe yitwa SOVERT, nibo bigishije abanyeshure ba mbere, ni nabo turiko turakoresha ngaha aho turiko turabirima, naho mubona turiko turategura kurima imigina irenga 10,000 ngaha, n'ahandi muza kubona aho turiko turarimira ivya mbere. Akamaro ka SOVERT nuko bo ubwabo ni societe nayo iriyangaje yabiteguye, si umugambi wizwe ubwo nyene, ni societe bimazemo igihe, nico gituma twayishimye kugira ngo dushobore gukorana. Hanyuma ikindi barafise n'uburyo, isoko ya mbere niyo muri SOVERT nyene,
hanyuma kandi no mu kibano naco ntitwocibagira murabona nk'abantu babona turiko turarima ngaha barabaza ati ivyo nibiki rero nabo ntituzobibagira tuzobadandazako kandi isoko turavye n'ivyo tumaze kurima kera isoko irahari. Ego nitwa Ntimane Store nkaba nduwo mw'ishuri ndimo tuje hamwe yo mu Kibimba. Ego ibizinu tubirima tubikuye mwishira hamwe SOVERT iri kuri uwo mutumba nyene wa Kibimba tugaca tubijana mu mashira hamwe yacu tugaca duheza tukabirimiraho. Akamaro k'ibizinu ni karekare cyane. Ubwa mbere honyene ni gifungurwa kigabanya ingwara zitari zike kandi kirimwe ivyunyunyu byinshi. Ubwa kabiri mu miryango naho ni girimwa ciza cyane kubera kizana amahera menshi kandi kicoroshe gukorera. Yego aha tuhafise imigini ishika 500. Iyo migini ishika 500 turabona ko nitwagira umwete tukimbura neza tuzokuramo hafi nk'imiliyoni 2.7 gutyo. Akamaro ko gukorana na SOVERT ni kenshi cyane kandi ni keza cyane kuko ubwa mbere honyene turavye ubwoko bw'ibizinu bafise burimbuka cyane kandi SOVERT nayo yaciye itworohereza duca turonka aho tuza turashorera umwimbo wacu kandi ku giciro ciza cyane. Ku bantu canke ku mashira hamwe yegereye ahe SOVERT ikorera tubatera kamo yuko icambere botangura kugendera muri SOVERT bakabona ivyikora kuko nukuri umaze kubona ivyikora ntiwovyirengagiza ntiworeka gukurikiza umugambi wabo kuko iyo SOVERT nukuri turavye ingene ari itanga imbuto z'ibizinu ikaba ariyo itanga n'ivyo bakoramo ivyo bizinu igaca yongera igaca yegeranya umwimbu kawugura ku giciro ciza cyane c'5,000 ku kilo. Nukuri tubatera kamo yuko abegereye hano n'abari kure canke abavyumva ku masamirizi canke mu bimenyesha makuru ko boza kuyitemberera kugira ngo nabo binjire mu mugambi barimo ikizinu biteza imbere imiryango yabo yitunganye neza hanyuma baronka icyo bafungura ndetse n'imifuko yabo ironka agafaranga. Mu Burundi hari incabwenge zikomeye. Iri shira hamwe SOVERT nta munyamahanga rikoresha. Ubwenge burarahurwa. Aha turafise ababona kwita aba engineer bavyize muri kaminuza y'u Burundi. Mugariko hambavu y'inyigisho banse muri kaminuza y'u Burundi barigishije bo nyene bageze ku kibuga. Hama kandi bararonka amahirwe yo kugenda aho uburimi bw'ikizinu bumaze gutera imbere kurusha. Aho mudahano bahakarorero turafise abo twarungitse mu Bushino baragiye baratuzaniye turongereza kuvyo twari dufise. Aba bahinga bakorana na SOVERT baradusigurira uko bahingura imbuto. Mama nitwa ry'ibizinu nkaba ndi umwe mu bafasha mu gisata ca laboratoire ngaha mu guhingura imbuto z'ibizinu. Hariho imbuto zo mu bwoko bwa mbere arizo tugira tubanza tubereke ngaha. Mugabo muri izo mbuto tubanza gukora ico twokwita umurima. Aje twita mu gifaransa milieu de culture. Iyo murima rero wacu tukora muri mona ngaha ibi ni ibiraya utegeza kurondera ibiraya bimeze neza atari ibiraya bigwaye kugira ngo uwo murima wawe uzobusa neza. Hama ibiraya tubirose tuba dufise nico twokwita ngaha glycose, tukaba dufise n'ikindi twita ngaha agaragara. No kuvuga ibiyinye bibiri bidufasha ko uwo murima wacu ndavyite ko ari nk'umwavu muri uwo murima kugira ngo uwo murima wacu uzobe umeze neza. Hama imbuto tuza gukoresha muri uwo murima ni umona ngaha. Iki ni ikizinu murabona ko ceze ariko imbuto iza kuva ngaha nyene. No mu bindi biterwa ni nk'ibindi biterwa byose imbuto hari gihe usanga twayibikiye canke tukayirondera. Rero ko bigenda iyo tugomba gukora uwo murima wacu wo guteramwo imbuto za mbere turahwata ibiraya duhejeje kubihwata tukabironga neza hanyuma tugapima bivanye n'urugero twebwe dukeneye gukoresha muri uwo murima wacu canke umurima tugomba gukenera kuzoteramwo izo mbuto. Turapima dukoresheje akasahani mubonaka dupima glycose tuza gukoresha tugapima na agaragara tukabishira ku ruhande. Hama duhejeje duca dupima vya biraya vyacu duhejeje guhwata
twabitemaguye duto duto kugira ngo tuze kumenya mbega umurima wacu uzobungana gute. Ibi biraya rero duhejeje kubipima ku rugero twebwe dukeneye ca tubishira mu mazi tukabiteka tugakoresha n'amashiga, isafuriya haba harimwo amazi ku rugero kanaka, hama tugaca dushiramwo vya biraya vyacu duhejeje gupima tukabicanira umwanya mutoya uri hagati y'iminota 15 na 20 bivanye nuko umuyaga nk'ubu bumeze. Hama turose ji yacu ca tuyivana tugaca tuyizana tukayirindira gatoya, hama tugaca dushiramwo vya bindi twapima ku ruhande wa mwavu wacu. Umwavu wacu umurima wacu rero ubonetse turawurindira akanya gatoya tugaca tuwushira muri utu tuntu mubona ngaha. Akanya bakita boîte de pétri. Mubona ko kararumana, ni nk'isorori ndavyita, ni nk'agasorori kararumana mugabo mubona ko kataruma neza. Turashobora guca tukugara muri uwo mwanya nico twita papier parafilme ariyo yita. Hanyuma canke uto tudakwiwe turashobora guca dushiramwo ngaha. Aka nako n'agatsibayese. Tibayese dushiramwo mu rugero naho nyene twategekanije kubera ntiucujuje ngaha igihe vyoca biseseka canke ukabura naho ufundikira kandi ntibimera neza. Naho nyene tubishiramwo n'amagarama makeya. Hama aha naho duca dufunga n'ipampa. Pampa murabibona ngaha. Duca twugara tukarumya neza. Ivyo biheze turose wa murima wacu kubera ko uri kura bitegura ushobora kuba wasizemwo utuntu tutameze neza kandi igiterwa c'ikizinu mu bisanzwe ni igiterwa gikenera isuku cane. Duca tubikuramwo ngaho tugaca tubizana tukabiteka tukabishira muri autoclave. Iyo autoclave rero idufasha kwica microbe zose twaba twakoresheje mu gihe twariko turarima uwo murima. Turacanira amasaha makeya bivanye naho ugomba kugeza, hanyuma uhejeje uca ubivanamo ukabirindira bigahora. Ubirindiriye bigahora rero urumva umurima uba wawuronse ukwiye urimwo n'ifumbire vyose bikwiye atangorane. Uca urondera imbuto za mbere. Izi mbuto za mbere rero tuzikura ku giterwa kiba ceze. Igiterwa rero kiba ceze kandi ceze neza gifise n'amagara meza. Ico giterwa tuba turiko turarondera ko kiba ari kizinu. Aha dukoresha utu tubugita canke yego n'utubugita, hama ukarondera ikizinu kimeze neza cane ubona ko gifise vy'ukuri amagara meza. Tuba tugomba kurondera imbuto hanyuma tuyikura ahantu hameze neza. Urabanza ukagihanagura neza ukabona ko gisa neza, ukagihanagura neza na alcool, hanyuma ukaronderamwo imbuto. Imbuto rero iva muri iki giterwa ico twita specimen. Jewe nitwa Nibigira Libert, nkaba muri no ruganda rwacu rwa SOVERT, nkaba njeje gukora imbuto z'ibizinu. Murabona dukuye kuri kirya kicumba tuvuyemo aho dukorera imbuto z'ibanze ivyo bita primaire. Tuzihejeje numva baramukiwe kongera gukora izindi mbuto twita ama secondaire, première génération canke tertiaire bivanye n'abantu za première génération. Numva nizibanze mu rugero rwa kabiri rw'imbuto. Ivyo mvuze tertiaire ni urugero rwa gatatu rw'imbuto. Hanyuma rero kugira dukore imbuto zigira kabiri ni ukuvuga yuko dufata ibinyantete nk'ibi musanzwe mubona tugashira mu kano gacupa. Kano gashobora bakita akabokale nk'uko musanzwe mubibona. Dushaka duhejeje gushiramwo muri kano gacupa dushaka dushirako tuno tuntu ni gusigarira tuvyimbwa kugira ngo imiseri y'umuze bashobore gutemberamwo neza. Hanyuma duca dutekera duca dufundikira. Yo gufundikira duca dutwara
mu mashine dushobora gukoresha kugira ngo twice imicafu yose iba iri muri ibyo binyana, kugira ngo imicafu yose ishobore gupfa. Imaze gupfa tubikurayo tugaca tubizana ahantu tuja tuvyarura tukabishana bigatangura bigahora bikamara ikiringo kingana amasaha 12 kugira ngo bihore neza. Bimaze guha duca tuvyegereza nk'uko musanzwe mubibona. Hano hantu murabona ko twahije bombone, ariko hati bombone ibi nisha nk'ubu uye nabigize ejo, urabona yuko ubu uye amasaha 12 aramaze guhera. Niyo duca dufata bino binyana tugaca dufata ka gace kagasema ca mbuto z'ibanze zimwe twakoresheje za primaire, duca duhimbura gatoya tugaca dushiramo ngaha, duca dukorera muri surface canke ahantu hatarenze amasantimetero 20. Ukuvuga ko tubikorera hano hantu kugira ngo ntagire imikrobe ishobora kwinjiramwo turiko turakora. Hanyuma tugaca duhejeje gushiramwo, urabona nk'iyi mbuto iyi nayikoze hirya y'ejo, nayigeze hirya y'ejo, murabona yuko ifira ritanguye gutembera mwo buke buke. Nk'iyi nayo murabona imaze iminsi ingana nk'itandatu nk'iyi. Aha no kuvuga yuko mu minsi 10 canke 9 kuvuga yuko miserine zo yamaze gukwira hose. Murabona iyi imaze iminsi 11, murabona yuko ifira ryamaze gukwira hose. Uku rero niko dukora imbuto zibanze z'urugero rwa kabiri zo twita semence secondaire première génération. Hanyuma iza kabiri bamwe bayita comme tertiaire canke semence secondaire deuxième génération. Tuzikora gute? Nazo dufata bino binyantete nyene nkuko mwabibonye ubwa mbere, naho nyene tugashiramwo amasaka ako twabigira ubwa mbere. Bikwiye tuheje kubishiramo, naho nyene twashira ko twatundi nyene nkuko twabigira irya processus yose ko twabikoze ubwa mbere, twabishisha ngaho mu mashine, naho nyene bikazohora. Tumaze guhora rero naho nyene duca tubizana hano hantu impande ya gaze, naho nyene muri yare itarenga santimetero nka 20, duca dufata tukugurura kano gacupa duca dufata akayiko dukuye kuri za mbuto zibanze zimwe twagira zimaze guheza za mbuto zibanze. Murabona nizo zizi iyi dufata karumurura twatwogeje neza ngaha na alcohol, nikiyiko tukajoza neza na alcohol niko dusanga kugira ngo twice imicafu yose iba iri kora ko nyene naje nyene ubwanje nkakaraba. Hanyuma dufata ikiyiko tugira duke turashirako kugira ngo ifira izogende iratembera buke buke. Ndase nkizo tugize ubunyene vuba, urabona nizo nteje gukora ubunyene. Izi nza mbuto zigira urugero rwa kabiri cyo nka secondaire, abandi bazita tertiaire. Urabona nkuko je gushiramwe mu kanya izi mbuto zavuye muri zimwe zibanze. Urubuto rumaze kuboneka haba hasigaye izindi ntambwe nyinshi kugira ngo ikizinu kiboneke. Kurikirana uwo muhinga. Nayimeje kubera hangene dukora imbuto zitandukanye. Ubu naho tugeze ngene umugina ukogwa. Kugira dukore umugina hari ibikoresho dukoresha, akenshi turakoresha icyo bita ibisigarira vy'imbugo. Ngaha turakoresha ibisigarira vy'ipampa. Dufata bino bisigarira vy'ipampa twafyinika ubwa mbere, hanyuma duhejeje kuvyinika duca tuvyinura, cyo twita gukamutsa. Duhejeje rero kubikamutsa kwaba ukuvundika cyangwa kubikamutsa, duca tubitekera. Dufata isashe
dushobora kujamwo ibiro bibiri tugatsindagira buhoro buhoro, hanyuma inyuma yayo ngaho yo kubitsindagira duca tubicana ngaha aye tubiteka mu ngunguru kugira naho nyene twice imicafu yose iba irimwo. Nyuma ngaho tuca tuvyarura bigahora, tuvyaruye bigahora tukarindira nk'amasaha nka 12 kugira ngo bihore neza, hanyuma tukasha dushiramwo imbuto. Dukise neza turayisukura na alcohol kugira yice imicafu iriko, n'ibikoresho byose dukoresha hari igitobozo cyo gutobora imigina y'icyo ciki dukoresha nka kimwe tubanza kugisukura na alcohol tugatobora nabora zitegekanijwe, hanyuma duhejeje n'ikiyiko dukoresha mu guteza izo mbuto arico ciki nacyo nyine turagisukura na alcohol tugashyiramo izo mbuto. Ushiramwo imbuto tuca tubishira mu nzu yabigerewe mu kivundikiro, kandi bayita muri incubateur, bikazomara ikiringo kingana indwi zitatu. Ni ukuvuga yuko ifira riba rimaze gukwira hose mu mugina. Hanyuma ifira rimaze gukwira abashigaye yuko iyo migina tuca tuyishira mw'ivu, hanyuma ibizinu bigasha bitangura bigatutuza, tugasha tuja turavomera rero, hanyuma tugasoroma ikizinu kikaba kibonetse. Umuyobozi w'iri shirahamwe aratubwira aho bahereye naho bagejeje ikivi. Twatanguye navuga ari nk'umurima w'igikoni, kimwe twita karima k'igikoni, kuko ico gihe tugitangura umuntu yarimbura ibizinu ibiro nka 20 aho twaba twimbuye bose bikomeye cyane. Mugabo ntivyaduciye intege kuko twaciye dufata kino kwita laboratoire yacu turayikomeza, hama kandi natwe turikomeza. None ikizinu gifatwa gute mu Burundi? Hanze y'igihugu hoho bimeze gute? Bafise imirima minini yababa 4. Mw'iyo mirima yose 4, umurima umwe urashobora kuduha iyo vyakunze itoni kundwi. Tumaze kuba dufise amazi meza cyane, n'ikizinu cyacu ni cyiza cyane kurusha ibizinu tubonaga mu karere. Kw'ivyo rero turabona yuko mu misi yavuga cyane isoko ryo mu karere ndetse no mu zaburaye dushobora kuzoshora ikizinu kikaba rurangiranwa kujya dusaka agahawa rurangiranwa kujya dufise icayi rurangiranwa uwinshabona ko mw'ivyo biterwa haziyongera ku kizinu. Ishirahamwe SOVERT rikoresha abantu baciye ku ntebe y'ishure, eka n'ubutagiriwe ayo mahirwe rirafise ico rimukoresha. Kije gukora mu mbuto tezo ko bise baccalauréat, hama hariho abo tuvuga ati ubunye ubasha kumumobilisateur communautaire cyangwa mobilisateur. Kuri uwo nawe rico dufata ati umuntu yahejeje bimwe twita humanité générale cyangwa technique arashobora kudufasha, ariko umuntu yageze mu wicenda wese bamwe baje kwiga mu école d'enseignement des métiers abafise ubumenyi buhagije kugira ngo ashobore kwitegura umugina neza cyane. Hambavu y'ivyo rero dukenera n'abandi bantu bato tuvuga batashiye no kw'ishuri, umuntu ashaka kumwereka turugezo kwa amazi dukeneye rungano ko uyu ashaka kudufasha kuvomera. Umuyobozi w'ishirahamwe SOVERT aratera kamo abarundi bose, amashirahamwe yo muri iki gihugu nayo hanze y'igihugu kuza gukorana no gushigikira iri shirahamwe SOVERT, agatera kamo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gushigikira iri shirahamwe SOVERT kugira ngo bateze imbere iki giterwa c'ikizinu nk'ibindi biterwa byose mpuzamakungu. Umuntu watera abantu bataramenya igiterwa ubwa mbere nuko boza baratugendera, bahagendera abarimyi batandukanye dukorana, bakabanza bakaraba nabo urugero bageze ujanye n'amikoro, ujanye n'ubumenyi. Hama ngiye ku rwego rw'amashirahamwe nayo cyane amashirahamwe mpuzamakungu badushigikire mu bikoresho, badushigikire mu bumenyi kugira ngo abakozi bacu baje ku rugero kuguhangana n'abandi n'ibigo bikomakomeye. Mwe nabwiye byo mu Bushinwa kandi birashoboka, kandi abashirahamwe mpuzamakungu ndazi yuko ubwo buryo
akenshi baburimo ku mashirahamwe yahi wacu nayo twabahamgarira kuza gukorana natwe kuko tubahe imigambi iteguye neza tuzi neza ko atarombo rurimo twosaba ubushikiranganje hari amasubvention y'Amerika aratangwa novuga mu mico myinshi n'igiterwa cy'ikizinu naco nyene bagishira imbere kurya hari igihe usanga bafashije mu kugwiza imbuto z'agahawa mu kugwiza imbuto z'icayi n'abagwiza imbuto biki bibizinu nabo bavyibuke